kandi n'abavugishwa n'Imana bavuge ari babiri canke batatu abandi babigenzure. Hagaze abavugishwa turagenzura turasuzuma. Ubu muri gihe hari abavugishwa benshi ba man of God, ba major one na special one na overseer na DC, urumva amatitre menshi, ama prefix imbere y'amatitre menshi. Missionary international uyanze ugasuzuma prophecy batanze ngura kritika ngura cimanza nguri yemera nguri ibona nibindi byinshi. Ariko Bibiliya twemera kugenzura ubuvugishwa. Bibiliya twemera kugenzura n'inyigisho twigisha. Jewe sininya ko mu ngenzura kuvyo nigisha. Sindabitinya ko ndabimazemo imyaka. Ahubwo bintera gukura no gukomera no gusuzuma doctrine nigisha ko Paul abwira Timoteyo. Bwasisa niko nigisha ibintu bitari byo. Na Paul yarabikoze mu Bagalatiya rimwe aja Yerusalemu ngo abasuzumye yigisha. Rero mugenzura ubuvugishwa mu bwigwa. Nimupfa kubwigwa ibintu. Nabantu bangaye mwari wa mahera mwabeshwe mwabwiwe ibintu abantu bakababwira nabantu bangaye twumvirije live bakatubwira ibintu by'amatora agira batazonaba batubwira amanyamugigi magira bakatubwira ibintu kandi tugakoma induru nabantu bangaye batubesha. Mbega umbwiye kuzi mucumbi wanje je bimfashike ngo ndabona ngo mucumbi wawe ndakase ndinje inyuma y'inzu hariho umugozi umanitse ku burengeti urengeti buratobotse ahantu hagati gucyahanye ndabonye impene inyuma y'inzu. Ibyo how does it help me? Bimfashike je ko wabonye muhiri wanje n'abapfumu n'abarozi barahazi reka nabonye katuzi n'abantu no musi mukino gihe abantu bakoresha ibyo bintu bakoresha ibintu by'uburozi n'ubukonikoni kugira bamenye amabanga nyegeje n'abademoni baramenya ibintu reka. Bene data musuzume mugenzure makoraniro uvugishijwe mu musuzume nico kwacu umurongozi rero c'abarongozi c'abatama bishengero gusuzuma ibyigishwa n'ibivugwa makoraniro mbiriza abigenzo 30. Ariko uwundi yicaye ni yagira ica ishurirwa uwabanje ahore. Urumva nihagira undi ahishurirwa ikintu uwabanje akavuga ubwa mbere acabanza indiye nawe uwa kabiri ashobore kuvuga kuko mwese mushobora kuvugishwa n'Imana umwe ngo bose bige bose bahanurwe. Twese babishoboye kubikora ariko igikuru yatwigisha abandi kandi no guhanura abandi. Imwemu z'abavugishwa n'Imana ziganzwa nabo kuko Imana atari y'umuvurungano ariko ni y'amahoro. N'Imana si Imana yakajagari, si Imana desordre kanamba, ni Imana y'urutonde, ni Imana y'amahoro. Si Imana itera confusion, si Imana ikomeretsa abantu. Imana ishaka gukomeretsa igudashaka kwakira ukuri kwayo. Ukuri kurababaza, ukuri kurakiza ariko kandi ukuri kurakomeretsa. Iyo ukuri kuriko kuravuga udashaka kwemera urakomereka kenshi nunashavura n'Imana ushavura gutanza. Ariko ukuri iyo wakwakiranye kurakubohora muzomenya ukuri kandi ukuri ni Yesu. Hallelujah.